Mwana wanje sinifuje kuguta, sinifuje kukurera ngume hampande yanje, ariko ku mpamvu z'ubuzima mbona mfise ico gituma nashimye kuguta ngaha. Nkumbura Imana niyabishaka tuzobonana, kandi uzoteba umenya icatumye ndaguta. Nkumbura umbabarire. Sinifuje kuguta, ariko nshoboye umwe reka ntwana mwene wanyu, nawe nkumbura Imana izoguha ukurera, tuzobonana. Alo boss. Akazi mwampaye ndose umwana umwe urundi sishoboye kumuronka. Oya nunshwani urazi ko ndungitse ahantu ntazi.
nongana nakoresheje ingufu zose kugira ndonke umwana umwe. Sawa. Hama sorry gato ko ndabahagaritse. Nitwa Dani. Sinzi mwe mwitwa gute? Nitwa Sara. Sara. Okay Sara. Ndabona muri bashasha. Kandi kumenyana navyo si bibi. Ndashobora kuronka nimero yanyu ya telefone. Sara, kubera kucaye telefone yanje. Ariko wiravye. Bona urogwaga kajewe. Ego koko muze kwimanika umukobwa mwiza nkuriya w'ingidi unamanyagana kuriya iko kwa mucera ashaka kubikira mu buca kakanya. Ego koko Iki ere nawe rero wari washize rero gutwe tuguru ngaho ugiye kureba umukobwa mwiza nkuriya. Ako shawe ni muzi no kwigereka. Ego gashaka kwiyagateka ko sivyo. Shanda kwemeze wewe. Shanda kwemeze wewe. unyembeze iki? Abiriza ntwari rya bido. Emeza bene wanyu. Ntwari rya bido ndaje. Je nikorera video yawe wananiwe no gutereta. Umuntu nakavuta katarafata. Urashaka gufata umwana w'ibinure nka biriya. Yarapigana nyoko wawe. We ntwari rya bido. Ntwari rya. Yishire ngako. Yishira ku ruhande. Shira ku ruhande ndaje ya bido. Asha ningutsinda. Igikowa ni boka ntubaza. Shira ku ruhande yo bido.
ngo byakunaniye kwikorera byakunaniye ndagufashe ariko banze rero ko umenga imbeho bisa nabi ndagutwaza sibyo Ce soir à 21h, en exclusivité sur Sci-Fi. Les 5 programmes à ne pas manquer avec Canal+ ce soir. Nous allons nous battre contre La bataille va commencer. Tu dois envoyer plus de cœurs ailleurs, on est sous attaque là. La reine compte bien remporter la partie. mbe wewe kunda ukamira hasi ukangiza hejuru ndagufitiye ideni pema abantu nk'abayude baje uricaye ntunaramukije n'abantu ndaba ubu rero we wambwa we wakuze urusike unyubahuka umbwira ibyo ushatse urageze umbwira amajambo nkayo kiyo wewe we ntiharagira kumbwira amajambo nkayo bakanyaruka ugakura ku kiwe n'agatuntu je singanya agatuntu nawe kandi we ntiharagira ko tungana sujya utonde ibyo uvuga rero ishwa gusa ibintuze bintazi so tonda ati nakuze nakuze aha rero nawe uratanguye kunyishura nk'uko wirirwa muri biro ya papa ugendesha business ya papa utemberera mu modoka ya papa kenezi bari kwa Edael n'inzu bayemo ni ya papa ariko ukacitangura kumbwira ngo nakuze gute hama Sara ngomba ngende rero mbabarire nkeka kubera ngana kwitwaye ko nabi nerekanye kinyabufura giki wawe ariko nashaka gusa ko tumenyana kugira ngo tugiranire ubugenzi mbega uracari ino canke ugomba usubire inyuma waje gukora iki uri no mu biki Jengine nari naje kureba nyokuru gusa mu mwanya ndabasubira inyuma ni vyiza ariko mba cyaco bitwaye wa nimero yawe hadusanda kwandikira n'aka message n'ibisanzwe message cyangwa nashize mutinite na telefone nta kibazo merci hama ndanezerewe cyane kuba ndose umugenzi nkawe ni iby'agaciro kanini mba nifuza ndonka inshuti y'umukobwa dushobora kuza turandikirana na message urabona ngahe iwacu abakobwa babo baragoye sibyo kandi nanifuza umuntu w'umu intellectuel nkawe nibyo nkaza gutwara kwa mama akakubona akishima mama wanje n'umuntu nyene yitonda ikindi uri mwiza uri mwiza
ndakura sinzi nicyo ndiko ndihogoreza kuko mu minsi mikenya ndashikira papa. Ubu rero wambwa we iki imbwa nimba ndi imbwa jewe mushikawe yambyaye ni imbwa nawe uri imbwa kuko muravukana nabi wanyu bose ni imbwa imbwa ikomoka ku zindi. Uri igipfu cyane. Hari igihe wasanga imbwa ari wewe gusa ugasanga mushikanje si imbwa nanjye sindi imbwa ugasanga imbwa ari wewe wenyine. Ahubwo rero banza unyumvirize neza reka ndakora icyo ndakurusha. Wambwa we